Kabuke yarahiye yapfutse cyane ingore ku mukondo yapfutse cyane ingore ku mukondo. Ku myaka yanjye disete nari sipora yanjye bayita Kirumara King Brown Ayo mayigonda yafise Kubera disete Ofite yaramuhitanye je namuvyenda nase kuba mama nyakwiga ariko mbahabuze gato ariko adolescent yaramuhitanye 17 oya je ntabwo yamufasha kivayo nyese ararongowe nyoko. hapo korokera mwoshi
Rabino. Okay. Yama wumva bikora ibyo. Kubera ikirahure kituje kiboneka nabi. Yarapfuye kuyishira. Jemwe ewo kwibi. No. Ay, vaca biragoye. Mabuke yarahiye. Yavuze ngo irajyana. ingore ku mukondo. Yavuze ngo irajyana. Ingore ku mukondo. Iyo nuko babivuga mwumva ko None birahetse ubunyene. none ni inkino ndetse bikubisubiramo ndi kumva ari kumwe. None surubino n'urubino rw'ikirundi kwa ruhari. Yavuze ngo ingore ku mukondo. Mfite mu kabare. Twari kurimba mu kabare. Epis kuririmba ingurube. Niyo jeri. Wewe gutinya kuri. Ari ko batamumbuza ikibasi. Oya, nk'ubu wamubwira ngo aririmba amapiano wabona arayashobora. Ese mu kabare. None je indarima amapiano. Nguyu. Wafite nawe ndibaza impamvu indirimbo y'ikirundi ziri traditional. Ubu musore yitabira amenga arafise ubwoba. Yari kwari ngurukora ku mukonda wa. Ubona kabenzi Ngurukora ku mukonda wa none wowe mbaye hagute bwo bakuvuga kweli. none baririmba kabenzi boye. Ibaza. Nujya ngure bavuga diko ni ko igira umunyabwenge. None n'intuze ariko bavuga ngo iyo ngurube n'inkore ku mukondo. Nibaza ko ni imvugo ngereranyo bariko barakoresha. Ingurube yari umuntu rero. Ingurube yari umuntu Yari umugabo. Oya, ntabwo ari umugabo. Neka iyo ngore bitari kuba umugore. Reka None umugabo bamukora ku mukondo. Kandi yaririmbye. Oya, Umugabo reka ntamukunda twiyumvire. umugabo Twiyumvire. afise Ahantu bavuga ngo bari bavuze ngo kubaka biragoye. Oya, hano bavuga ngo mabukwe yanyobeye. Urumva avuga ibintu ngo bya sebukwe uburyo ngo umugabo adahari sinzi ibintu amubaza n'ibiki nibi. Tubihuza no kuvuga ngo iyo ngurube n'inkore ku mukondo. Cyangwa numva amenga ni nko kuvuga ati ivyo bibazo ntibinshikire. Ntabyangereye kwiteza. Oya nimumfashe kumviriza. None uwo muntu yaririmbye ndirimbo byamunaniye kuririmba ibibazo aririmba ingurube. Ni imvugo ngereranyo niyo nico navuze. Gusa nyene vyofuma. Bifuma bibibazo aho kuvuga ngo ingurube ngo numugabo. Aho kwirira. Wabatwikiye. Nabishe. Oya ingurube niyo kwigere y'umugabo gusa ingurube ni ingurube Mugabo rero bafata basubishire mu buzima busanzwe ingurube igukoze ku mukondo. Ingurube ya Hani nyanya. ingurube gukora ku mukondo yoshikaye gute. Ibyo mwaye. Oya bishe mu buzima Bwana njye ndiko ndibaza iyo ngurube yo kwagaza umuntu ugeze igihe imukoze ku mukondo. Ndibaza ko iyo ndirimbo ngo cyo ari cyahi wanje kuba mwayindiribishije. Nende umwisilamu kandirimbisha kabenzi. Kandi bakubye n'amashi. Narinze kugira utirimbire gospel. Hariya bite? Sawa. Bavuye ibutanyerera ryari. Saa Akana 10 twahuriye mu Kayanza. Wari yarafise inzobe nyinshi mugomba na yagabanutse. Sana jenoze. Ubu wotse? Wogeye mu Kayanza. Nukibona ngabujumbura naraye nambaye kubera imbeho. Kandi nafise kuzinduka kugira nshobore kuja muri bikorwa by'abandi. Basa 10 nari mbyutse najyane saa 9.
Darushe nitira iranyisho niyo mpamvu nacanga mutsuko. Nakutangiye sorry waranyimbujije kukwita umwana. Nkumi kutangiye kuryama. Kutangiye kuziryama uteba kandi ukiri muto. Nyene ubuzima. Nabyisanze. Sabe intanga muri no minsi. Rero jewe maze imisi ndakwitegereza mu mpano nyinshi nakubonanye. N'umwuga wo kumenyesha amakuru ushabora. Ngenda guhe micro, urabona abantu turi kumwe ni bane havuyemwe oya na jendimo. Uhere kuri jewe. Urabaza ikibazo kimwe wifuza kuri twebwe. Kubera twagumye turirimba ngo iyo ngurube watawe iyo ngurube baririmba mbega. Je natawe. Binanyetse. Kwe kugeza ubu ntiturabitahura wowe watahuye. Je natawe nyene ukwanje kubona. Gusangiza abandi rero. Sangiza wawe navyo nushobora. Urujya rubyino umva ko ashaka kuvuga iki? Urujya rubyino. Kwanze gendimba baririmba mu bugeni. Ego mu manza nivyo barayiririye. Ko n'urubyino rw'ikirundi. Iyo ngurube yongera yari umuhabara uwo. Oya si umuhabara. Diko je ndashaka mu mumbarize nera yavukiye. Iki. Kumenga ibintu by'imico y'inaka. Wowe ndaza kuba mu. Na hayuyu tubaze. Twagi hera kuri je kibazo cyose mumbusha. Apari byerekanye ingurube gusa. Abashaka. Oya you free ubaze ikintu cyose ukeneye. No kuvuga twese kwanza ubu turaba journalist. Wowe urabaza uheze. Umwe wese ufite kuvuga. Baza jewe. Ntagira krewe. Sawa. Shadiko umegurarana niki. Ya biroroshe ariko. Birakaze nawe uvuga ngo biroroshe. Biraroshe. Baza rero. Reka mbere kunshaka. Eko era kushaka bazi. Era kushaka. Turampereza ko. Oya Shirawo munagomba kubahere kuba. Kandi yabibaza bazoje. Twagi nakwegereza. Bandanye nakibazo. Reka mbere kuri ordinera. Chena nago. Naroroshe nareze. Nijye ko kweka. Wowe nyene. Kandi ntutinye umubaze byose. Yambiye. Nashaka nera ambwire ibanga akoresha. Kugira urukundo rwinshi. Agira urukundo rwinshi ibintu byose abibona nk'ibisanzwe. Ibintu byose ni nawe ucubaze ico ndakuvugiye. Ya nese nshaka kubivugamwo. Nera wumvise byanshatse kubanza. Ushatse kumbaza. Ndakubwire ibanga ngosho. Watakira kimwe ngomeza mu buzima. Byose byorosha urasamye nkanje ngaho. Jendi yasamye. Nakosora y'umurabo. Yajye nere ibintu byose bibona kumwe. Nk'ubu je n'uyu twese tubona kumwe sinibaza. Bana bitawe yashatse kumenya impamvu worosha ibintu. Worosha ibintu. Umusanzwe niryo jambo bakunda kuvuga hano. Umuntu stress. Umuntu stress apana umusanzwe. Ndabivuge ko nasanze gukomeza ibintu tanyo. Nayigeze kuba ndavuge gute. Wendi wa muntu apana ashavura ariko kantu gatonya kambabaje ndakivura kumwe munini. Canda gwara migraine. Canda bitahura rero ko nakwiye kubabara. Ubwo bana stress. Uri Nakaje gasazi nakamye. Banatwenze. Nugozi rero mayemo. Singomeje ibintu kandi iyo ngomeje ibintu ndababara cyane. Shavura bose kandi bikananira kugira umuntu yashavura. Tuja kwidoga ndabwira abandi ibyo umuntu yashavuje. Wewe bwikananira kumubwira ukamenya namutinya. Rero cyasanga koresha ibintu biroroshe kandi ubaho neza mu mahoro. Ubuzima busha bworoha gusa. Wow. Uziko numva guheremwe n'impanuro. Twagi tuendelee. Nuyo cange no ubona aho batse umuhungu baza muri aba babiri. Sawa. Anje kubera kina mashamba. Oya. Rero kunyinjirira. Ariko aragusomesha yatinye ibibazo byawe kandi birakatse. Oya. Shaka takabaze. Umunsi wa mbere tubonana. Hari muri tournage. Ukimbona ubambonye mwiki. Aza gute. Ziza pana bifi. Oya ubajije umuntu rero ntabwo guha inyisho wewe wifuza. Uramureka akakwisha. Tenda tinya. Oje ambajije ikibazo novuga kiroroshe kwishyura.
bwa mbere ndamubona nabonye nyine ari akana atuje indira no kuvuga ari umukenyezi atuje wavuga ko yabibonye nabonye nyine ari akana nyine gatuje nyine nabonye menga gasa nako nahora ndota mu nzozi oya mama wanje hajemo no kudraga ubwa mbere nkimubona sinamubonye ubwa mbere ngo tuhuriye muri tunara ahubwo nisanzwe mpora ndamurota mu ndoto umubonye ejo usanga n'uwamurohorota rero duhuye murani wawo ndi nyene nyine muri iyo mpwemu uzi impamvu rero yambajije ikibazo yabonye ndamuraba cyane ntiyarazi impamvu ariko barayumva wamurota umubona mu Burundi urabutamubonera muri Amerika wamubona muri kumwe ngaha mu Burundi bwa mbere duhura ahubwo natibukiye mu mazi ariko ndagenda nko ngaha kuri piscine ngo Shakira henze aratubura very serious biheze uvuge tubeho uwundi mitwe umwe wese araza kubaza bwaje ntivyemerewe ndamukubarije oya ndahura bazi kwa ntabajije wewe oya yenda bisikiyazo ngomba kubaza imbaza sawa ashaka nkubaze mubu okay ikintu nashaka nkubaze mubu iyo uvuye n'umujene mugenzi wawe canke fate mfuze umujene harimo umukobwa n'umuhungu megara bana oya ntibivanze gusa niwe bivanze nje nabivanze nivyari bivanze mugabo bivanze twabyumvise yahuye n'umukobwa cyangwa umuhungu nk'ubu uhuye n'umukobwa afise nk'ikibazo ashaka nk'impanuro bijanye n'imyitwarire uravye ibihe tugezemwo nivyoroshe nk'ubu nkaje ndaje ndiko ndaja muri ya myaka yo guhindagurika nkaca nza nkagutumbira ko wamba ndakwizeye twumvuga ndakwizeye kasi umuntu wese ushaka kwegera ukamubaza niyo nk'impanuro woma bivanye n'ivyo ubona muri kino gihe impanuro gwawe nabonye zigwano apana woma jewe narayirenganye warayirenze hayi cumi n'ingahe yarayirenganye maruga muri 20 urashaje gusa iyi mpanuro gwa ni imwe ariya ari imyaka ugeramo umutima ukaba fragile abantu benshi cyane urakunda gukomerekera muri ibyo bintu oya si ibyo wantahuye nabi sorry nagutahuye reka ndagutsigurire bivanye n'imyaka imyitwarire irahinduka hari abamwe adolescence yabo batwara mu by'ibirori abandi mu gusenga abandi mu gukina umupira mu kunywa inzoga mu kurya abana nago karibu ikibazo cyanyacyo ari haragisimba mu gusenga mu kugiri ukuri ari umwadolescence batwara mu gukina umupira mu kurya abana niho hambere mutangurira nayirengana ageze muri ngaha sinibaza bavuga ngo ni 18 ariko kuri 18 bitangira kumera nk'ibigabanutse mugabo hari n'abashaka gushikirana 20 waje kwisura bikigaruka abatayishemo neza nge hari ibyo bitakoresheje umwanya n'amaze gatagiterera poke uhuye n'umuntu ari muri tour d'âge agomba kugenda umusore w'imyaka 20 ku myaka yose muri ari muri waruvuze ari muri tour d'âge muri oya none reka nashatse ndavyumva ko amikoro yarekera kumva neza yego ari muri oya wakumvise nako yatoro umuntu ari muri tour d'âge gira heri muri yene tour d'âge uko nyene kevaro ajeje mugabo tayakanoje yavuze kanima ngo ko kugira ntabana je sinibaza ko ni ntabyo yavuze nije nabivuze ntumubeshe ni wowe wabivuze reka Jackson umunwa kurya abana none abana bajya gute
Ubwo ni ikibazo nama ndacibaza n'amasho. Nimba ubona abademu b'imyaka 18 19 bitwa abamanya kwigendera ubaza ko abamanya kwigendera gute. Niko beto. ndafise ikibazo de kuri Wewe ntashike wakubaza. Reka ko naco. babanya kwigendera ufise imyaka ingana Je ntago ndigende. Ushatse kumbaza abamanya kwigendera. None mbaza nuri serious kuba icyo guteye isoni. nakubajije uvuze yuko hari abana bakwiza imyaka 18 10 n'ingahe Ari bango ari bamumenya. bamama imyaka kwifise babanya kwigendera Bamamanya kwigendera. bamanya kwigendera Bamanya kwigendera bikubwire. Bamanya mbusobanurira. bamanya kwigendera bisiga umuvyeyi inda yavitwaye inda irakoroka canke yatwaye inda kayikora naba akiri umukobwa Urese baza kubiva ku myaka kukiva. 10 n'ingahe Oya, avuze muri iyo yose ya myaka y'ubudage. y'adolescence. ya Ya myaka ya adolescence. Jeno ko ndibaza ngo nirinda bayaratakaje. Warutse gusa ndabasabe umbiza je ndafite ikibazo Ariko ntiyishoye. Wamaze Yavuze ngo warupajije jewe. wewe ngo abaye. Je ntago nigeze mbabamanya kwigendera. Ku myaka yanje 17 nari mfite fora yanje bayita Kirumara King Brown. Imyaka Ayo 10 mayigenda ya Kubera Kristo. kimwe. 17. ofite yaramuhitanye Je namuvyanda nase kubabamanya kwigendera. Ariko mbahabuze gato. Ariko adolescent yaramuhitanye 10 oya, je ntago yamufasha kivayo nye Ararongowe nyoko. Ikibaye guhitana. biseta umva adolescent muri 18 yararonka Oya, yera kuri Abo 15. wasanga nera ari 16 muri ko muratangwa. kabesha namba Iseta. Kuri 16 wari umwana w'imyaka 5 None wagira imyaka none wagira none wogira imyaka 18. utarakonje. None wowe umeze jewe Bana reka ndamubaze diko. Wewe nkunda kubona page yawe. Ko cyo kunda gupostinga abademu. Nawe urambajije. Wewe kuri page yawe naho umuntu yaje kubunyene. Bakunzi ba Morio Channel TV agenda bamenyesha yuko iki ikibazo kidafite gusa sorry Oya ntabwo ari Diko. Diko unkundi nanje ndakubaza ikibazo kimwe kandi uzo ico ukinyishura ciyishuye. umva ikibazo mfise jewe ni kimwe kandi ndagusaba ukinyishura ikibazo canje ni iki wewe wewe Diko n'umukenyezi yitwa Queen Jesus Christ. hariyo relation yahe hagati yayo Queen umukenyezi Queen Burundi plus 257 kandi si n'umwigeme n'umukenyezi nize president y'ano nije nzokimona. nazo futi Ibikuye kujamwe n'ibitoto. Kandi ikibazo rero abantu mutinya umuntu ababwiza ukuri live. Mukunda abantu tubavuga udusa. Nkajewe nk'iyo nkuru kevavuze sha. Urindiranye Agenda yivuga urindiranye cawe gishiki. iyo ngurube ishura ngana wa mama iyo ngurube canje iyo Diko ishura nk'umuntu w'umugabo sinitayemwo mu kibazo ca Diko mugabo akantu kevavuze jewe sindaronka umuntu basha postinga kuri TikTok. Ariko Diko merci azavyumva neza Oya mbereza tubwizanye kuri. n'amashugwe irya shugwe risobanura romantique zimwe zate namubonye Mbereza kuri TikTok yanje umuntu. Kuri TikTok yanje umuntu ariko. irya shugwe Diko ryari rya Hari heza Siniko ndabitahura hari. ishugwe gihoze Mbereza reka ndacishura. Je ikintu mbe mwavuze ndi. Niba ko je mpostinga abantu Burundi yitwa Queen Burundi je ikintu mfana na Queen Burundi. Ni naco mfana na Nera, naco mfana nawe, naco mfana na Kadora Vere, ni naco mfana nundi mukobwa wese kina film. Sasa ni cyahire ni umumenyesha makuru apromotinga film icapfana n'umukinyi wa film ni kijanye urakoze nibyo ndabyumvise twasubiye kuri hariya ayabandi akibaza ngira we ari ibibazo bya muheranye ariya byanse afite umwanya munini wo kwiyumvira reka nanjye ndamubaze Keve muganezera yuko nukuri reka je ndamubaze Keve ngaruke Keve 14 turakorana muri Meja TV ni umukinyi wanje
mwiza nako nkavuga sivyo ariko hariho ifoto yigeze gupostinga sinibuka nimba ari umuntu ayipostinze yiwe n'uwo mukobwa umufana ari namura ati we Keve turakutse turagusabye ibaza aho kana kabandi ntukagirire nawe none ngo hano kugira ngo umufana ari ndayumvira kwisabira imbabazi muri komatira Umviriza kandi rero ako kantu hari akantu kababaza umwana oya nasho umuntu yamwitiranije reka ndakubwira yarinde ko menga je hari tuba tugomba kwakira hanera ndafite imyaka mike ubwo bagaragara nk'umuntu mabuja nadoye na mabuja nisa urabona ko agaragara nk'umuntu ibaze ko agifite imyaka 25 arashika nera mubona nga imyaka 25 arayifi yarayikwije no mwaka ni wawo Kevin none kubera iki ndibaza uwo mufana yahuriye he na Keve kugira ngo arinda mwisaba imbabazi tunukuri ndakubwira oya jewe uwo mufana je ntawo umengo nye niyo comment nayo nari urakoze cyangwa umufana no mukundana reka matera inkuru je ntiyambaje reka ndamubaza sivyo je ntiyambaje nzakubaza oya wavuze ko wahejeje vyaheje dusubire inyuma ngo ndashaka ko ndiyumvira shavuga ati banze mbaze ni na oya uraza kumubaza mu nyuma kiri hagufi nambaza reka banda kubaza kiri hagufi muri filme nyico wakoze wari umaze gukina ukundanye n'umuhungu oya niyo nayo byasa nkaho nkundagira umugore twari kumwe wabyumviriye gute rero muri filme shasha yo muri Moria turiko turakora baguhuje n'umuhungu Keva ari rya mbere umubonye kandi ni mwiza wamubonye ndamubona wabyifashemo gute ubonye bagwa umuhungu ari wakina kudiraga ndamuzi kuri romantique est after shoot uyumvise gute banza umubwire ngo imbere yuko nishura ico kibazo byari bisanzwe yoba nawe yarakudiraze kugira umenye yuko agiraga neza reka kwishura bashintu byo muri filme ni mbwa bitera amapeti yaho usigara bumvira muri ko muranyishira wowe umaze gukina romantique nyinshi sivyo ariko iya mbere nawe yo baramfuje ndabyutse yamabizo ndikura yazi after shoot ego impamvu Kevin ndamuvuze ndamuzi kuko iyo dukoranye imyaka 9 sivyo mwana nabyigeze nawe urumva uramuzi imbere n'inyuma ndamurutse uyu ntiyari kuntinyuka sivyo uramuzi imbere n'inyuma ariko dukina ndamurongoye iyo myaka 9 yose mwagumye mukina ari murongozi ndamurongoye akatuzora rinda ndamurongoye bivuze ngo ndamuzi yakuze mbona rero nibarije ari wiyumviriye gute ubonye baguhuje n'agahumvizaho after shoot canke cyose ukimara kumubona uvuga ati uyu ni wazokina ari umusheri wawe mana hega guhuza n'umuntu ukavuga ati ibintu biraruhiye usa abane ndakaje asangana ukamuka icyambere yarambaye ko turi mu ishuri icyambere ahemye ugacimenga arasutse mwende n'ishure icyambere nicumva ko iyi filime nzoba ndayirimwo twaragiye mu nama y'ukuntu ibikorwa bizogenda mbona bamaye bavuze ngo uyu tuzoba turi kumwe baramugoye canke niwe wamwihitiyemo oya barampaye rero maze kumubona bwa mbere ntaramubona tutaraja mu nama yumva ko bari umuntu akuze andengeye ko ukuntu abagaragara muri filime ntabagaragara kumenga bari umuntu akuze muri movie yindi yari yarakoze muzo nawe maze kumubona yambere natangiye nabona mu shusho y'umukobwa mwe natangiye kumubona rero tumaze gukinana nabonye twari tuberanye gusa nta none numva ako ariko nashaka oya gusa nta birenze ninyo bashiti nta birenze oya hari igihe baguha umuntu muri filme mugakirana ukumva urashishwe ariko nibabonye mwari muberanye uvuze ko mwakinye neza ntabwo twari tuberanye gusa sinamwumvise kandi barize nera umvise gute ubonye Keve munganye imyaka abaye umwana wawe ndabimenyereye kubavyara muri filime ibaze ndabimenyereye ujya ari umukazana uyu nawe ari umuhungu wawe uramenyereye kubavyara hanyuma twakomeje tuvuga byinshi nibagirwa umuntu yandungikanye intasho twari tumaranye iminsi mu gisagara ca Ngozi yitwa Izo Chris muzakira izo Chris yabwiye ngo nitwahura Moria cha abantu muri Moria cheno muri ko murakora kino gikorwa nze ndabaha intasho Akiri ambwira ngo biza guhurirana mukaza kuba mutumberanye ari imbere yawe byose hanze
arahindutse ari imbere yawe bandanya izo ni cyenda zakiriye arazihunza arambwira ngo yakire nasho cyane ziwe urabona ati zashitse yazakiriye n'umutima wose ndazakiriye amen amen ko rero nane bagiye kuguma tuvuga ntaracanga intara ndamuheruka kera ahubwo oya bivuze ko mukumbuye kabiri sanzwe yabigira kandi rero ndabwira apere ntayo apera video yobura yiki yo yo yizo kwintasho nasho no kuvuga ngo byose bibera kuri telefone ibikorwa byose kuvugana n'iki oya on fete n'umugenzi wanje cambere rero iyo amazigiye kinini ndabizi ko ari mu bikorwa amazigiye kinini namubona ushobora ngo yaguhaye inasho kuvuga ko kumbuye umuntu n'ibintu bisanzwe hariko usanga n'indindwira kubise n'izindi zibiri sinaramubona rero namubona kwizo nashumaye nzomugwa muntu uyumvira ko ari kubera iki atari ya media yazindungikanye nkazirungikanwa nawe kuko haro nabandi twari kumwe ya media nano mugwa muntu reka nari ariko si ya media yarungitse nta nandi navuze uje yavuze ya kabisa ajya mu kuru wera kuri mwabindukiriye mwese ngangora kuno bakura abanyinzego Jojo menga ari ikindi kintu abizi ko kirenze ico je natanga umuco sibyaye si wowe rumwegera mukiganye je ndabizi ko kuje na izo sinaje natanga ujuru rugamba urugamba ruranakomeye ashaka ndabizi byaje na izo oya ibi wakwihoreye vuga bike no vuga cyambere cyo ndarazi ko izo ndamukunda kuko izo n'umwana mwiza cyambere n'umuntu yoroshe gukunda vraiment nani kubara rero yarageze rero uramukunda yamaye kubwira imisi yaje harabinuma je kubivuga nkabivuga rero izo uramukundira umuntu izo mwaragize waragize amahirwe yo kwicarana nawe nakunda ko mutamukunda aroroshe gukunda kuko ndabizi ko nawe urabizi ko bamukunda ni nkanje mwambye cyarahurira cyangwa byanga kumunda vraiment oya ko ntarabukunda nkaya hana umutima wiwe umutima wawe ni beto biroroshe gusa bon tubiravye izo yoba casting nziza nabo bobera maze gukinana boberana baramaze gukinana amaze no kumuvyara haramuvyaye hayi naye mukasi ariko sindaheza script no naco kubikiriye ngaho reka ndabyo biragiki reka tumire murabiye izo ati ntasheze turazakiriye numvise yatahije bose ivuze ngo nanje ndimo aho shadi ko so nibaza yuko ntibibaze ngo twabataye abakunzi ba Morio channel ikindi kintu kiranangora kuvuga mu no munsi ni Moria tuzobaza uwatoye rino zina ico risikura so nibaza ko ni ku munsi ushira uwa nyuma wa shooting ya filme turemerewe kuvuga izina oya biremewe oya yitwa oya ibibero ibigero ibigero nawe nyine twe ntago byitwa ibibero by'umwigeme ndikumva kinacyo yumvira bwa mbere ibibero by'umwigeme abiyanga kuvugika kimwe nako ari yo gahari kaba gahanze tukavugisha ibibero by'umwigeme uranyumvira yagenda ibibero numwe baje sawa uragwaye ibigabo mwarizo twatuze ni ibigabo ego sora migabo nabyo nibuka neza ntacyo bivuga so biremewe kuyivuga filme yitwa gute okay filme yitwa ibigero by'umwigeme canke ibigero vyari ni wowe mwigeme babo ari ibyawe bimeze gute ibigero byawe nimba babipima canke uzovyerekana muri film usanga ari byo bibero ibyo nyene mubikiwe uzerekana ibibero canke ibigero byose birimo byaba ibigero byaba ibibero ndibaza kameramani nawe nyene ntagutwa byose birimo uzora bicu ushaka kubona n'ibigero zoba yavyerekaniye icarimwe mwese azotwishura kugira umwe wese yihitiremo ico ashaka unegereza abafana umwese n'uruhande yahise so ni shooting so bwa mbere narinje mugabo ntibariko barambona aho bahora bambona no munsi bariko barambona hano nyene bariko baraturaba ni shooting uravye yaranzwe n'umunezero kabisa hasi hejuru nigeze no kuza mfise amakuru yuko nera ngo yasa n'uwaborewe ari karabinyegeza nza kubimenya mu Chanel ko nero ko naborewe mu shoot
oya ahubwo ngo wari warabira mu ijoro ryose oya ahubwo twaraye turakora mwaje muri wari waborewe itiro nabyumvise nawe narinze ngo wanyoye ko kantuze kakanyobwa ka wahegezwa biremewe muri shooting iwacu nta mwandetse ariko avuga basenera wagoye ryari ko nero sinagoye ngo vino none umuvinyu si wa kirisi murama nako ndanywa vino ijambo ry'Imana rivuga ngo niba imirimo yabashimye n'uwiteka fata vino yawe wibone abantu n'ibiheko murazinanye pe biraboneka ko musangira nyinshi kandi yahezagiye ko niyo na Yesu yahezagiye kaninywera amazi ariko rero muri Edeni ntazi yo ziyo ngo mu mizirima mwifura nariko navuga ngo no shooting mwayibonye gute muyigeranije n'izindi nyinshi mwagiye mubona iyi shooting yari kaze di komenga muzoyikumbura urasiri cyambe cyakigoshe muri shooting hari mu mufungo uri tunaje sitarimo inzara iraryoha hari mu mufungo nzavunye ngo ngurira amazi akarinda kwitozi tunyoye ntabwo wanywe amazi wanyoye fanta sikoreka kudusebya wanyoye fanta n'amazi ko bosi yarize kwitoza utunyo abikora neza ushaka kurara urakora ukavuza kurakora sigura uba wari ugahaga mu nda ufite na muhale nta nzigo nta kina mutima ibaze nka nyama ngo umukoresha atari yakurya kandi iyi shooting yari ikaze ndibaza hariyo benshi cyane bariko barakorera mu ntara zigiye zitandukanye ariko twe twagumye dupambanira mu gisagara maison de passage tubume abiri abizu bari n'ibikorwa by'abagore yadusanze muri tournage banzura yo location turimo we aho ni heza baberekene aho ni heza bikurumva basuderi ntabari sigura bari byari bikaze kandi rero cyabigoshe ya wavuze titre ndabona baratwenze baranezerewe ariko harimo inyigisho muri ya title y'ibigero by'umwigeme nimba dutoboye agatuka hatari bwagere ko dutobora niye nyigisho idasanzwe warabonye muri ino film abantu baye baranayimenya ko bamaze kumva titre ukumva ibigero by'umwigeme wewe nyene urashobora kwimvira n'ibigero gute bagomba bagerere abigeme rero akore n'agaseke tubabiki ariko film ifite inyigisho nyinshi mwabana vuga imwe muri nyinshi wabonyemo nawe iragukora ndi kukubwira izo bitandukanye ni cinema rumaze kubona ngaha mu Burundi mwumvise ikintu avuze mugenzi wawe umuhungu azohava ateribuye mu karere uzi sinema ziraho uzi filime ziraho avuze ngo filime mwariko murakora izo bitandukanye na filime zose zabayeho ngaho gusa nibyene nizo bitandukanye urazi nje ndakunda umuntu yemera igikorwa ciwe amaze kwemera igikorwa ciwe agira n'ingufu zo kukibwira abantu bakaja kukiraba n'ingufu zo kugenda kuri mwese hamwe tutogita kwikina murumva ivyo rero kwikina ni vyiza urazi impamvu yatumye nkunda roki wo mu Rwanda kwikina kwiwe ari yemera uburyo nyine tumwemera twese ariko ngo murakunda abahungu biyemera none tiyemera mpamvu nakunzwe Jesse nemera wica amazi wiciye amazi abakunzi b'ifilimi ndundi baba baritegurira kubona ibikorwa ngaha mu gisagara ndaza hari ibikorwa biri Ngozi ndaza hari ibikorwa biri Kayanza biriyo n'imakamba bariyo bagiye gushaka kuvugamo kumego hari abantu ushaka kuvuga oya ndi kuvuga yuko Ngozi yavuzwe cyane ariko nabijya bizotwika Ngozi yaravuzwe cyane oya muyivuze cyane muri mbaro ko bari bandungikanye intasho sinzi impamvu muri uno mwanya bashobora kuba bari ngaha oya gusa iciza iyi filime vraiment rigoshe cyamaze kujya amatongaje menshi wanashima wewe wanavuze ko ngo harimo n'agafaranga agafuko kari munsi nk'ubu twabonera guza akajeho kuki tumaze gukora filime nyinshi nk'izo abantu bo hanze ariko niga kuzobona umuntu akubwira ati rero nkeneye muri filime yanje ubusuku sira liste y'ibintu byose ukeneye oya bivuze ko no muri salon ibiki n'ibiki mwaragenda gusa n'inzaro bawazisiziye ni filime of course utubibona nyene ni rero kuguriye n'izo mpeta impeta imwe ni ya mombe uramufise ufise sheri of course yo ndamufite
nimba atari ibanga oya munene nimba atari ebaga umuhungu musi mwakunda ndetse nturishyire nawe ushobora duhebanye ngo baremera ngo nzasigege nyene abantu nyene barambwiye ngo nzokuza mu barembe mbonye umukinnyi wa filime Nkabarira naririmbiye yakorimbira jewe nimba ushaka ko mbaho utanyemera kandi wambwiye ngo uza abantu bo bipfa umva diko oya reka abana ndivugire filime nanabihevye mbere gusa filime yari goshe kandi umubosi wayo big up vraiment ariyemera byarangyoheye kirazira gusoma abaposi wa arabasomye kandi sesheri amakucerekeranye naho n'ukuntu yari yanditse bo ari ikintu mvuga ko yari ifite script imeze neza bo ari ikintu nkeneye kuvuga diko kuvyerekeye filime unaravye na titre ni ibigero vy'umwigeme wumvise ibigero umva ko nibihe umwigeme nk'ama baca babyumva deje nibihe umwigeme acamo rero titre nyiri minyigisha umuntu yiyumvira wohava yiyumvira yuko harimo akantu gasa na copy ufatiye ku matitle yandi ari ngaho yoba yibeshe ibigero vy'umuvyeyi ibigero vy'umwigeme yigishije ku bavyeyi yigishije ku ibigero vy'umwigeme ibibero vy'umuvyeyi nawe urazi kirundi ishusho y'umukobwa ega bino bintu birafite ibintu birafite ikintu bitana kose ishusho y'umuntu ishusho y'umukobwa ibigero vy'umwigeme ibibero vy'umuvyeyi bino bintu biri mu mukobwa ariko winjiye indani nako bitandukanye winjiye indani ukuntu filime yanditse ubona ko bitandukanye filime iri indani so nako ndavuga rero ku bantu bose bakurikirana muri ya channel TV ku bantu bose bakurikirana muri ya channel TV umenye neza ko n'abandi bose abakunzi ba filime ndundi bamenye neza ko ari filime uyavuze ngo iratandukanye nuko mwasimbiye hejuru ariko gutandukanya niki cyambere kwanza ni story uko nimeze inyigisho zirimo le pipa y'abantu barakina ibintu by'inkundo cyane urukundo ibiki nubwo urukundo go barimo cyo base rero turasabye cyane abantu bayitege sorry niko ndavuga bakundana umwe agacafuhira ubundi okay endelee ndiko ndavuga rero ninyigisha cyane ku bantu b'abajene umva abigeme cyane ku bantu b'abajene abigeme n'abasore ari ibihe ducamo katubera inzitizi cyane bikatugarira akazoza kacu urumva hari ibihe ducamo ugasanga bitwikiye destin bivanye no kutamenya bivanye n'ukuntu tubona niyo mpamvu ari yambajije ikibazo kijanye na adolescence ambaza ati wowe mpanura iki so nivyo n'ibindi byinshi cyane mu mpanuro nyinshi cyane ziri muri iyo film kandi nize neza ko abantu bazoyakira neza ni ibigero by'umwigeme very serious mfisa makuru yuko iyo titre ishobora no guhinduka kubera kubw'impamvu hazi twebwe mwana domosi twizaboshimiye jewe icyo nzi cyo gusa nuko yari iryoshe ariko iyo titre nubona ko imeze byo ariko urazi naho bona yihindura nabi asigute twakinye twaravyumvisemo kandi twaramenye ko ari impanuro zo gufasha abantu benshi bivuze izina rihindutse za mpanuro nizihinduke gusa je simbona bihindutse ko bari hano irindi tsinda mwaramaze kuri kundi kubera uwanditse ndibaza yanditse yisunze iyo tayi okay iraza gusohoka no mwaka nyene canke tuyitege mu mwaka uza irasohoka itariki ntiramenyekana gusa vuba cyane vuba iriki iratekwa uturungu akamagi turi kubena nyakubahwa nyama hariya n'ugatashatse bamuzi ko nabari umuhinga cyane kuri nyama ndamwakire jo banze abavutagura vuge uburyo bimeze gutera uburyo abandi bantu diko ari nabaza makuru mugaya nera ntigera sha avuga mesha ya nera ntayo ntituramenye impamvu bwazo jewe no muri aba twiri kumenga nabanga baza kukubwira yiwanje nta mabanga ubundi amabanga byose bibera habona nanange nuko nawe ubimagine kubwira turi babiri ngira rero shanera nyama yarase ko bimbwira ni kubera iki nyama abantu bose avuga nabashira hasi watigera kugaruka na bintu bibarambona ko birashoboka ariko maze no kumvuga sinzi ko babibonye sinzi abantu bigeze kuvuga ngo haka bigeze kuvuga amani ngo gorayajya nyine hatayajya neba yamuhaye goreba yamuhaye urumva ko akuvuga muri positive sense ariko nashaka ndega n'abandi nuko nyine bavuga bakora bakibura bose nabakora bavuga gusa ko kajamba ni nk'inkebuzo azora be wigirisha muri muheri je habwo na muama y'amafaranga
barayaguhanye abandi bari kwakira ama iPhone 14 namwe muraho iPhone ifite amagi cyose ubundi rero nta yindi mpano asuretse yo kunywa akantu kazabimbwa mu mbere. Okay, so nibaza ni igikorwa cabaye ciza nanje narahageze akarenga kabiri twizeza abantu yuko kizogenda neza kandi uravye timu yari ihari ubumenyi amakaragita body n'ibindi uteranije byose urabona yuko hari amahirwe menshi yo kukino gikorwa gishobora kuba ciza. Jewe ndanacatuye ko umugisha jena manati bikaba kabisa. Amen. Urinda ko ari umuzima yemeye gupfuka je gusenga kwanje sinida guhumera. Imana yavyumviye. Ino filme izobenza. Oya ni nziza kuba nziza kanizanza ari imeze impamvu nako ishobora kuba ari nziza ariko public ntiyakire nkuko mubyiyumviye. Oya birakubarire ushobora gusenga igikorwa cyawe kitameze neza ntikivaho kiri nkuko utosenga kimeze nabi ariko abantu bakakibona ari cyo. Oya mutubazo muto turarire prima turabasabye urabona ikiganiro atamanuro nk'iziri muri filme zirimo uzabona kuraba filme muzo dushire hasi ari igihe abantu bakeneye impanuro. Oya hajya bakeneye n'ama vibe kwitwengera nabyo nyene birimo gukina kamari. Oya na vibes zirimo muri filme si impanuro gusa na vibes zirimo nyinshi nenge zi shooting je banywesha ibintu bisuku ubu ni ingwara nza kuvuga ngo ni jambe ururimi niko rusa je ndago urumva rero kubera ahantu turiko turakorera wemerewe gufata icyo ushaka hari akantu ngamvuge bashobora yembana umuntu agicana hariya kumva kanyuma kanera akajambo kanyuma giye guhera akantu ngamvuge kaze iyo ndakuvuga nyene so wabibaze nyesije iyo mbonye mukinyi wa filme yaba umuhungu yaba umukobwa yemeye ko afise umusheri cyangwa rishaka bose bari single uba wumva wo mukurira bose bari single ariko nkawe wanezereje ariko nawe yabyemeye kandi umugana we yemeye ko afise umusheri je kandi nca ndamugurira serious tubwira izina ry'umukunzi wawe aha naho rero yari oya ni namuvuge vuba kandi mbe ndagufasha gatoya amakuru ahari yo kwizera nuko nawe nyari mwa kino gisata ca cinema reka nkubwire iyo ngurube vuga izina giwe iyo ngurube mugumemusha mu brage ndabihe sawa yaje sibihebe reka nkubwire izina giwe yego ariko mukunda gapfa sha mukunda gapfa uza kumuhaye umwongeje amapeti siko twese turaziranye na mwana ariko nira ni mahene ndamuvuge marene we oya ntacyo yakwemera wewe walikuwa mutara amashugwe ngo abivuge kuvyemera gusa ukemera ko mufise muri ndazi muraramuvana ingufu nini ingufu zikomeye cyane kuko benshi baba bari single oya ashobora kuvyemera bari bari single kuri ejo akacavuga twabanye none baba babashaka rega baba bakeneye abo bahungu bacu mubaha amahoro shaka cyane nuko ngo mudakunda umwe oya reka ndakuvugira kandi ndakwishure umuntu adakunda umwe ni wa wundi waza ati nera ni sawa ufise umusheri kubera iki ni nemera ubumba tukuna ameze ndakuvuga sange mvuzo ari wo ndi cyane nawe usange vuara bakoni cyangwa nemera abahari cyangwa usange na wewe uri mu giti giri cyabashaka niya kubwira ko amufise ari guzo bafite mwemera urakumva na suvyumva none ahitamo kumenyeka ndamufise ikibaciwe muvuge ugira unamuvuge kandi bamubwira ngo muvuge nuko mwese mumuzi aba mutamuzi je nawe muramuzi mujya nyene nuko rero ikiganiro twakoreye hano kuri TV kaba kirarangiye ndabashimira cyane wabejeje kare so urazi ibyo tugiye kumara turaca muri kamera umwe nkuko turagira akajambo kamwe dusigiye abantu hanyuma tunababwira ngo bizo microphone none muyisigiye nde microphone umuntu araza ingizi weje kuvuga muri kamera gabaje nako twubwa tudaciye muri kamera wagiye duhere Jisi randigiye muri kamera n'ikibazo mazura cyane bashimire cyane bakunzi ba Moria Channel TV mubandanye mushigikira ibikorwa mvabwe ico boy dikuri yore on the side the son of God Dr. Overall we love you so much so abakunzi ba Moria bakunzi ba Moria Channel TV n'abakunzi ba Fresh TV turasabye cyane filme yitwa ibigero by'umwigeme very soon it will be like a boom. hello ku bakunzi ba Moria TV itambe ndamukije cyane ndanabasaba ngize amaboko gucye ndayafatanije yose ati
utaragira sabone narengana atabikoze ikindi naco ivyo bigero prema muzobiraba basi ndabibasavye mubinkorere nkiriho namushaka kuzobinkorera narapfuye nuko ikibazo nuko isakoshi yisize urayihevye mada aho hey guys nitumukunde jo aha yo ayirashira aje okay amazina yanje nitumukunde Joseline muramaze kumenyera hama rero tukaba turi muri shooting ya Moria TV iraryoshe ibigero by'umwigeme mu birabe ariko mwe mumagira subscribe kugira ngo dushizeko link muzaba mbere kuyibona turabakunda usanga turi nabakunda merci beaucoup nanje bizu kwanza bwa mbere rero bace bantwenga hariya je sindabimenyereye banyegereza ngaho ariko rero nitwa amazina yanje Jessica Kumelo bakunze kumamagara ntare tukaba turi muri shooting y'ifilme ibibero by'umwigeme ica ku rubuga rwa Moria Channel turi mu bikorwa mwitega ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye kuri urwo rubuga ciao mperahe yo bakuzi ba Moria Channel TV ni jewe irya simumenyereye mbere yanyu hama nashaka kubatumira kuzoraba ifilme ibigero by'umwigeme canke ibigero vya irya irimwo inyigisho nyinshi kubijanye kubakobwa nka jewe muzoyirabe niyasohoka mwe muragira subscribe kugira niyasohoka muzoyibone ndatinya kuraba muri kamera